Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu ca kabiri aho ngiye kubayagira kubijanye n'ikiringo c'ubutware bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza yararongoye igihugu c'u Burundi kuva igenekerezo rya 2026 myandagara umwaka wa 2025 gushika igenekerezo rya 8 ruheshi umwaka wa 2020 umunsi nyene icubaro Petero Nkurunziza yitavye Imana. No kuvuga ko ashengeye amazi imyaka 14 amezi 9 n'imisi 13 aramuswe igihugu c'u Burundi. None nyakwigendera Petero Nkurunziza yaranzwe niki ku butware bwiwe? Twomwigira kwiki? Yakuye igihugu he? Yarakigejeje kuki canke he? Mbehoho udushimwe yaronkejwe n'amakungu hari uwundi muntu ari bwaturonke hisunzwe iki kugira ngo ashimirwe atyo? Ibi hamwe n'ibindi bitari bike abana bariya bibaza ni mwakino kiganiro. Nkuko mubizi, nyuma yo gutera umukono ku masezerano yitiriwe Pretoria, Accord de Pretoria, hagati ya Domitiano Ndayizeye na Petero Nkurunziza muri Munyoni mwaka wa 2023, niho mu nyuma wari umuhari CNDD-FDD wahinduka umugambwe wemewe n'amategeko mu Burundi, ari nawo havuye ushikiriza Petero Nkurunziza wari umushikiranganje ajejwe intwaro ibereye guserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2025. Niho kuwa 4 Mukakaro 2025 umugambwe CNDD-FDD watsinda amatora y'abashinga amateka. Gutyo kuwa 19 myandagaro uwo mwaka nyene inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe zatoranye n'icubahiro Petero Nkurunziza kurongora Burundi. Abashinga amateka n'abakenguza amateka 151 kwijana na 62 bari bashashe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe bamwemeza. Maze kwa 2026 myandagaro umwaka wa 2025 arahira ku ncuro yiwe ya mbere kurongora igihugu imyaka 5. Urugendo rw'ubutware bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza rushingiye hanini ku kunywanisha abarundi bari bamaze imyaka hafi 10 barabana y'ingwe, kunagura ubutunzi bw'igihugu bwari bwasutamitswe imizi n'indyane za politike, hamwe no gutsimbataza amahoro n'umutekano muri bene Burundi ruratangura. Abarundi basubira kwizerana no gusangira kabisi na gahiye. Bike muri vyinshi vya nyakwigendera Petero Nkurunziza yaranguye, aha twovuga gushiraho ibikorwa rusanga imisi yose ya gatandatu, bikaba vyatumye amashure aharugwa mu bihumbi n'ibihumbi, hamwe n'ibitaro, amavuriro n'ibindi vyubakwa mu gihugu cose. Ibindi yashoboye kurangurira abarundi twovuga nko kwiga ku buntu mu mashure y'intango, kuvugwa ku buntu ku bana batarenze imyaka 5, kwibaruka ku buntu, kunganisha imishahara no kuyongereza ku bakozi ba leta, kunagura igisirikare n'igipolisi c'u Burundi, kwiteza imbere, gukingira ibidukikije hamwe n'ibindi bitari bike. Mu kiringo c'ubutware bwa Petero Nkurunziza, Uburundi bwaraterereye bimwe biboneka mu kugarukana no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihugu nka Somalia, Centrafrique, Sudan, Cote d'Ivoire n'ahandi. Naho mu matora y'ibihumbi 2010 na y'ibihumbi 2015 habayeho abayagwanya nk'uko vyari biri mu 1993, Petero Nkurunziza yahagaze magabo akwiragira igihugu cose kugira ngo agarure umwizero n'amahoro mu gihugu. Ivyo bikaba vyatumye amatora yo mu 2020 aba mu mutekano ntangere, mbere abarundi n'amakungu akaba yarashimye uko ayo matora yagenze. Muri ayo matora nyene umugambwe CNDD-FDD akaba ari wo watsinze ayo umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Mukamenya ko ayo matora atandukanye n'ayandi yabaye kuko yateguwe atamfashanyo mva makungu. Ivyo bikaba vyashobotse kubw'ubugabo n'ubutware vya nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ivyo bikaba vyerekana kandi ko Petero Nkurunziza yashira imbere gutunganya neza ivyitunga rusange ku rugero rwaho amahera leta ikoresha umwaka ku mwaka yavuye mu makori n'amatagisi ku rugero rwa 90%, naho Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu vyo kwisi biri mu bibazo by'ubutunzi. Kubw'ubutwari n'ubwira bwiwe nyakwigendera Petero Nkurunziza yatanguye guhabwa agashimwe ka mbere nyuma y'umwaka umwe gusa agiye ku butegetsi mu mwaka wa 2006. Agashimwe kitiriwe Accord yakaronkeje Dirba mu mwaka wa 2006. Mu mwaka wa 2007 Interfaith Peace Building yamuhaye agashimwe ku bijanye n'ivyo gukingira ibidukikije, kugwanya inzara n'ihindagurika ry'ibihe, aho ibiti vy'ivyamwa birenga miliyoni vyari bimaze gutegwa.
Muri ico gisata nyene Action Ceinture Verte naryo nyene rikaba ryamuhaye agashimwe muri Rusamu mu mwaka wa 2009. Nyuma y'amezi abiri no kuvuga mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2009 nyene Forum Africain sur la religion et le gouvernement ishirahamwe rya gikristo rifise cicari i Floride muri leta zunze ubumwe za Amerika risanzwe rifise ibiro i Accra mu gihugu ca Ghana ryamuhereye agashimwe i Nairobi kitirirwa amahoro, agashimwe katari bwahabwa umuntu numwe. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa asubiye gutorwa mu mwaka wa 2010 ku butumire bwa Rising Star of Africa ishirahamwe rifise cicaro mu Buhindi, niho abategetsi b'ico gihugu bemeza icese ko Petero Nkurunziza bamufata nk'imboneza mu gutsimbataza amahoro n'iterambere. Nyuma yaho mu 2009 ishirahamwe mpuzamakungu ryamuha agashimwe ka Prix pour la consolidation de la paix. Si ibyo gusa mu mwaka wa 2011 ishirahamwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi ry'Imonaco mu Bufaransa ryaramushimiye. Afre Japan Africasia naryo ntiryatevye kumuha ikidari ca leader du développement communautaire en Afrique kwa mbere ruheshi umwaka wa 2013. Na igenekerezo rya gatatu ruheshi umwaka wa 2014 Petero Nkurunziza akaba ariho yafata indege imushikani Paris ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Bufaransa, aho yahabwa ikidari ca Cordon Bleu atawundi muntu yari bwigere agihabwa mu mateka y'isi. Akaba yarasanganywe n'ikidari cha Commandant des Soldats de la Paix. Assis Pax International rikaba ryamuhaye agashimwe ka Oscar Dope Université de Théologie Latine yo muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika, imuha titre ya Docteur Honoris Causa. Mu mwaka wa 2018 umugambwe CNDD-FDD ukaba wari wagize nyakwigendera Petero Nkurunziza imboneza yamaho, nayo mu mwaka wa 2020 inama nshingamateka yemeza integuro y'ibwirizwa rimuha ikidari cyo kuba imboneza nkuru mu gukunda no gukundisha igihugu. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba imaze kwemezwa ndetse hamwe n'ibindi bitari bike. Riciye mu itangazo rya leta y'u Burundi, abarundi bakaba baramenyeshejwe urupfu rwa giturumbuka rwa nyakwigendera Petero Nkurunziza rwashitse ku igenekerezo rya 8 ruheshi umwaka wa 2020 ku bitaro Natwe Turashoboye vy'Ikarusi. Petero Nkurunziza akaba ashenge yasize igihugu gishikamye mu vya politike, giteye imbere mu butunzi kandi gifise imigambi rashe muri kazoza. Abarundi bakazomwibukira mu ntumbero yiwe yo kwiteza imbere, gutsimbataza intwaro rusange nyakuri, amahoro n'umutekano muri bene Burundi no mu karere. Petero Nkurunziza akaba ashengeye afise imyaka 56 y'amavuka.